ndakujana mwiwese ndakubohereye bazakuzana gukura jewe ndakubohera mwiwese ndakubohera mwiwese ingo ndakura urazi nyene uje kunyambika ibara ngo ndabona igisuma ngo jewe ntagero ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Liza urabikosoye kuko uhiriwe none ngo we nikijewe ugowe niki ko ari jewe ngo we muntu y'amagorwa amwe n'agahungu kawe jewe urabe kakavagundu kawe ngo ni shano ry'umuhungu ngo niko busongoye urabe ingene kangiriye ibiyoba nanje mukubiha nico ndagakoreye nsize ndakaboheye ku gitoke kariko karafyura amaso kagira nukuri cyangwa urabe none wewe iyo umwana wanje iyo uza witonze uvuga ngo yakononeye wo ntiwari kuza ukabimbwira mu mutekano wari kuza urirukanga ushikunuka ngo nta ndero ufise ngo sinareze ngo sindima ubwo iyo ukaza mwananje umpiga umenga nimbwira iriko irafatiwe urukwavu mukama wanje oya kuno mugoroba kweri uyu urambereye umugoroba umwana wanje aryamyeho mu nzu wamufatiye hehe aryamye mu nzu wahe webuso aryamye mu nzu wahe busongoye ko ndamuboheye ku gitoke uyu mwana avuye mu nzu uyu mwana avuye mu nzu makuru mwana avuye mu nzu wewe makuru mugire kuja kunyambika ibara ngo jya ntangira ofisa nako basa hewe uri kuvuga ngo nako basa ni wikire mwana nako basa ibyo bigoro bijane mu bijane ingo ndakujana kukubaherina ndakujana kuri ba rutura umboherahe ingwafe ndakujana mwiwese ndakubohereye bazakuzana gukura jewe ndakubohera mwiwese ndakubohera mwiwese ingo ndakura urazi nyene uje kunyambika ibara ngo ndabona igisuma ngo jewe ntagero ngo ndabona kunyambika yuko hewe genda urijanye n'ahandi hoho wena sika ndakubohega mwiwese. Inshuti bakundwa tugiye gusangira ano majambo mwabonye ingene aba bakenyezi babiri Elizabeth na Makurata ingene vyagenze mwabonye ingene vyabaye ukuntu bafatanye bagafatana mu kanigo mwabonye intango yavyo yuko umwana no kuvuga kumba umwana ntiyariwe bica bituma rero haba ingorane bafatanye mu kanigo bararwana mwabonye ingene vyagenze ibijya rero biva mu kudatahura ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ivyo byose riratwereka yuko ivyo bibaho kuko kandi ntushobora kumera nk'uko abantu bose babishaka kandi n'abantu bose ntibashobora kumera nk'uko we ushaka nico gituma rero mubona hashobora kuba ingorane reka noneho rero dusome ijambo ry'Imana twumve ico ijambo ry'Imana ritubwira twumve icari gukinga arya matati yabayeho icari kuyakinga rero ryari kuba ijambo ry'Imana reka dusome mu cete Paulo yandikiye abikorosayi icete Paulo yandikiye abikorosayi duhereye ni igice ca gatatu Paulo yandikiye abikorosayi reka duhere ku murongo wa 12 haravuga ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza ukwicisha bugufi ugutekereza n'ukwihangana mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize ico apfa n'uwundi nk'uko umwami wacu yabahariye
namwe mube ariko muharirana. Nuko rero twumvise rero yuko barya bakenyezi ico babuze ico kintu. Pawulo yandikira aba bantu urumva ko yabandikiye avuga yuko ari abakundwa batoranijwe n'Imana. Hanyuma rero arababwira yuko bakwiye kuhariranira iyo umuntu agize icapfa n'ubundi agaheza akamuharira. Ni ukuvuga yuko nkuko twatanguye tubivuga, ntushobora kuronka abantu bitwara nk'uko ushaka, abantu biyumvira nk'uko we wiyumvira, oya ntibishoboka. Nk'uko n'abo bantu nyene badashobora kuronka abantu biyumvira nk'uko nabo biyumvira, ibyo ntibishoboka. Rero tubona yuko kugira ngo bigende neza nuko haba kwihangana. Mbega kuza gute? Ni ukuvuga yuko kwihangana ugiheza kubona ibintu bitameze neza, ukwiye kumenya uti mbega iyo jeweho vyari kugenda gute, mbega ibyo vyashikiye jewe ntivyari kunshikira. Hanyuma kandi ugaheza ugatuza ukitonda kugira ngo uze gusohora ijambo, ukabanza kwiyumvira, hagaca n'akanya wiyumvira. Gutyo rero haza kuza ibintu bimeze neza, abantu ugasanga ivyari gutera ingorane babitunganije, ugasanga nta ngorane zikihari. Nuko ijambo ry'Imana rero ritubwira ngo muharirane. None Pawulo mu kugira yandike ivyo bintu ntiyarazi yuko bibaho, kandi ivyo ugasanga vyabaye kuri barya nyene bibaza yuko musengera hamwe, kuri barya nyene muhurira hamwe mu bikorwa biriya na biriya, kuri barya nyene usanga hari ivyo musangiye, kuri barya nyene usanga hari ivyo mudahurizako canke muhurizako. Urumva rero icambere na mbere rero gikenewe nuko umuntu abanza kwiyumvira mu gihe habaye ingorane, akiyumvira ati mbega ibi ntivyari gushika, ibi jewe ntivyari gushika. Nuko rero ijambo ry'Imana ribivuga, ijambo ry'Imana dukurikije nk'uko ritubwira, ibintu bishobora kugenda neza. Mwumvise rero twasomye ngo tugire umutima w'ineza, umutima wo guca bugufi no gutekereza. Ineza ntawe kwirirwa aragisigura. Ineza ni ikintu cyumvikana, ni ukuvuga itandukaniro ry'inabi. Inabi urumva ko ari gukora nabi, ko ari gukora ibintu bishobora gukwega ingorane, ariko ineza ni gukora ibintu vyiza bitunganye bimeze neza. Hama rero Pawulo yandikira aba bantu b'i Kolosayi ababwira yuko boba abantu buzuye ineza. Ni ukuvuga buzuye kugira neza, ni ukuvuga badashobora kwiyumvira gukora ikibi, biyumvira gusa muri bo bati twebwe dukore iciza. Ivyo navyo ntahandi biva, rero biva kuri Kristo Yesu. Yesu yadupfiriye ku musaraba, ni ukuvuga niwe aheza akaduha inkomezi zishobora gutuma dukora ivyiza, tukaba mu vyiza, tugeza tukirinda gukora ikibi ico ari cyo cose. Hanyuma yavuze ngo umutima w'ikigongwe. Uwo mutima w'ikigongwe rero ni ukuvuga yuko iyo ubonye umuntu ko yagukoreye ibintu bitari vyiza, ico ukwiye kurondera mbere na mbere nuko umuharira, ukamugirira ikigongwe, ukamubonera ikigongwe. Ni ukuvuga ikigongwe ni igihe ubona yuko umuntu hari ibintu yagize bitameze neza, hama wowe rero ugaca wibaza mu mutima wawe, ukifatikanya nawe nubwo aza kuba yabigiriye wewe, ukibaza uti yo uyu yagize nabi, uyu yagize ibitari vyo, uyu yangiriye ibitari vyo, reka rero ndamuharire, ndamugirire ikigongwe. Hanyuma twumvise guca bugufi naco ni ikintu ca mbere gituma haba ibintu bimeze neza. Guca bugufi urumva yuko nuko umuntu aba atishira hejuru ngo yibone yuko ari we asumvya abandi ukugororoka. Erega hari igihe usanga twavyonumye tukibaza tuti twebwe nitwe tugororotse, tukabona yuko duhambaye. Ngira ngo muribuka umufarisayo n'umutoza kori bagiye gusenga, umwe umufarisayo arashika aravuga ngo
jewe nkora ibyiza, jewe ndatanga ibigira cumi, jewe ndasenga nkisonzesha, jewe ndagahambaye, jewe ntawe ushobora kunjako, nkora ibikomeye, nkora ibihambaye imbere y'Imana. Erega imbere y'Imana yabona yuko umenga mbere hari hafi yuko n'Imana hava avuga yuko ayisumba ariho, ati jewe ntawe ushobora kunsumba, ntawe ushobora kunjana umutaru. Ariko wa mutoza kori nawe ngo aragenda arafukama arishishitira aravuga ati Mana jewe sinshoboye, jewe ntaco maze, jewe ntaco ndi. Ikibabaje rero wa mufarisayo nawe araheza anegura urya mutoza kori, aramunegura gose ngo ariko arasenga ngo jewe sinkora akabi, sinkora ibi nkuriya mutoza kori, jewe nta kibi nkora nk'urya mutoza kori, jewe ndagahambaye, jewe. Urumva uko ni kwa kudaca bugufi rero. Iyo habaye rero kudaca bugufi rero haba ingorane, kuko uwo muntu adaca bugufi abona yuko ari wasumba abandi, abona yuko atanumwe ashobora kumucana umutaro, abona yuko ari wagororotse, abona yuko ari we ahambaye mu bantu bose. Uwo rero ntazobora kugira ingorane. Ariko iyo yaciye bugufi niho yari kubona rero ati erega ibijya uyu vyashikiye naje vyari kunshikira, namba sanze umwana ariko aramwononera yari kugenda kandi n'umwana yari kuza amuzanye. Ariko urumva urasize amuboheye muhira none umva yari kakora ibiki? Yari kuzana uwo mwana akaza yitonze agahamagaranye n'umwana, atewe nyine umwana, raba uyu mwana wawe yanyononeye, raba yanyononeye umurima, ingoro tugende nze kukwereka. Na nyamwana akaza amuzanye. Ariko urabona ko yavuze ko yashize amuboheye muhira, wumva yari karakora ibiki none? Yari kwaronona. Nico catumye rero hacaba ingorane. Uyu nawe kandi amaze kubona bigenze gutyo nta kwihangana, yaciye nawe aja hejuru, bose baja hejuru. Raba nyene bafatanye, raba nyene bagombye kunigana, raba nyene eka mbere nuko nigana urabona baniganye, urabona ko zabaye ingorane. Nuko rero ijambo ry'Imana rero riduhanuye yuko twoba abantu baciye bugufi, bihanganirana. Iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, abantu bameze neza. Uko niko Imana idushaka, uko niko Imana yifuza ko tumera. Rero mwebwe mwariko mwumviriza rino jambo murifate nka nkama. Erega turiko tuja mw'ijuru, mw'ijuru rero urumva yuko hazojayo abantu bagendera mu ijambo ry'Imana. Iyo jambo ry'Imana rero nta kindi ryandikiwe, ijambo ry'Imana nta kindi Pawulo yaryandikiye. Nuko mu bantu bari bamaze kwizera Yesu bakamugira umwami n'umukiza, bari batanguye inzira ija mw'ijuru, inzira ija ahantu tuzobaho tumeze neza, ahantu tuzoba atangorane, ahantu tuzoba tutakigwara ngo twaba tubivugana, ahantu tuzoba tutagisonza, ahantu tuzoba tumeze neza, tugashima Imana tumeze neza atangorane. Bica rero bihera ubu nuko bica bitangura ubunyene rero, tugaheza rero tukaba abantu batuje, abantu bagendera ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira imisi yose yuko twokwama tugisunga. Kandi rero ijambo ry'Imana mbega muzi ko ari iki? Ijambo ry'Imana ni inkoni twishimikiza, ijambo ry'Imana ni imfungurwa dufungura, ijambo ry'Imana ni inkinzo idukingira ngo tugwe mu vyaha. Nukuvuga ijambo ry'Imana iyo urifise rikaba mu mutima wawe, bituma utagwa mu vyaha, bituma ugenda umeze neza, bituma wumvikana na bene data, bituma uca mu nzira z'Imana. Aho Imana ishaka niho heza ugaca kumva uba uri kuca mu ijambo ryayo. Nuko rero bene data, n'ayo majambo rero twagombye gusangira, ayo majambo muyaganireko kandi muyasangire, muyabwire n'abandi. Nuko rero kino kiganiro mugihe n'abandi, mugire vya bindi bita subscribe, kugira ngo abandi nabo baheze mwame muronka ijambo ry'Imana ko turivuze, ko turiyazi, ko tugyibukanije, mwame murironka. Hanyuma kandi muhereze n'abandi, mugire bimwe bita partage, muhe abandi benshi cyane kugira ngo basangire ino jambo, kuko birafise akamaro. Iyo tugenda mu ijambo ry'Imana biradufasha rero kugira ngo ntidushobore kuza turatsitagurika, bica bituma rero ibintu bigenda neza, bikamera neza. Nuko rero bene data, ijambo twavuze ko dusangira ryari iryo. Nuko rero mukomeze kumererwa neza, Imana ikomeze kubahezagira. Murakoze.
ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe, rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose, mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe, rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose, mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana.